gihe haca hatanguzwa icese yugururwa ry'umwaka mushasha w'ubutungane w'ibihumbi 2021 ushira 2022, urongoye urwego rw'abashingwamanza mu gisagara ca Bujumbura Jean Dodier Muhuzenge ari kumwe na mugenzi we aserukira urwo rwego nyene mu ntara ya Gitega Maître Jean Bosco Bigirimana. Mu kiganiro n'abamenyeshamakuru co kuri uyu wa 9 Nyakanga, Maître Muhuzenge yamenyesheje icatumye batunganiriza hamwe ivyo birori. Vyadutumye tuja hamwe ni vyinshi, ariko icambere nohera ku bumwe, kuko hatagira ubumwe ibintu ntibigenda neza. Ariko hari ubumwe murashika kuco mwishinze kandi atangorane biteye. Ikindi ca kabiri cabitumye, twasanze hariho ibibazo tutegeza kwigira hamwe tugatorera inyishu hamwe ku neza y'abashingwamanza n'akazi k'abashingwamanza hamwe no ku neza y'ubutungane mu gihugu. Ivyo navyo si bindi n'ibibazo bijanye no gutunganya gukarisha ubwenge bw'abashingwamanza, kuko umuntu atanga ico afise. Iyo agiye gufasha abamwitura adafise ubumenyi buhagije, ataca aheza ngo abahe mu gihe atanonosoye ivy'amategeko, ngo yongere yame ari ku gihe, amenye amategeko ahindutse, amenye amategeko ava yanditswe kandi akoreshwa mu bihugu yemejwe n'igihugu c'u Burundi. Aho iyo atabandanije aronka ubumenyi ntaheza ngo akore akazi keza. Ico rero twashimiye wikorera hamwe, kuko nk'abize amategeko amwe tuba dukeneye ko tuvuga amategeko kumwe, tukayabona kumwe, tukayashikiriza umucamanza anonosoye harimo ubumenyi, bikamufasha nkuko nabivuze guca nawe atanga ingingo yisunze amategeko atakindi yisunze. Maître Jean Bosco Bigirimana asigura ko urwego rukorera Igitega rwabayeho mu ntumbero yo kwegereza abashingwamanza abenegihugu, kuko akenshi bakorera mu gisagara ca Bujumbura gusa. Uyu munsi hari inzego zibiza abashingwamanza, urukukira sentare nkuru isubiramwo imanza ya Bujumbura rumaze imyaka 71 ko rwabayeho ku ntwaro y'ababirigi mu 1950. Urwego rw'abashingwamanza rukukira sentare nkuru isubiramwo imanza ya Gitega rushasha cane rwabayeho ejo bundi mu mwaka wa 2010. Vyagenze gute? Ico gihe urwego rw'abashingwamanza rwonyene rwari ruhari, rwari rugizwe n'abashingwamanza abashingwamanza 500. Muga muri abo bashingwamanza 500, nka bose bari ngaha mu gisagara ca Bujumbura, 2 bonyene nibo bari mu gihugu hagati, umwe Ngozi uwundi Igitega. Hanyuma ico gihe kandi mukamenya yuko ubutungane ico gihe bwarimwo mu bunyene mu ntara z'igihugu zose, harimwo amasentare makuru y'igihugu mbere n'amasentare y'intango mu gihugu cose. Hanyuma rero ico gihe nyene leta y'u Burundi bicishije ku bushikiranganji bw'ubutungane yariko irashira imbere politike twise yitwa kwegereza abanyagihugu abenegihugu ubutungane, justice de proximité. Hanyuma rero tuti none ko abashingwamanza basa n'abari mu gisagara ca Bujumbura gusa, ubwo ntibakwiye kwegera abo banyagihugu mu ntara z'igihugu zose hoho. Hanyuma ikindi, ico gihe ibisata vy'amategeko les facultés de droit vyaguma bisohora abize amategeko ku bwinshi, mugabo igihugu kitakibaronsa akazi nk'uko bavyifuza. Ugasanga rero mwibarabara huzuye abanyamategeko, mugabo mu gihugu hagati kuri za miliyoni zirenga 10, ubu ngo ni 12, hari abantu bifuza uwo bamurikira mu vy'amategeko. Niho rero twagira tuti kwitegeko ribirekura, reka dushinga urundi rwego rw'abashingwamanza rufise intumbero yo kwegereza abashingwamanza mu ntara zose zo mu gihugu hagati. Bashobora bitwemerera. Uyu munsi rero
muri urwo rwego rimwe abashingwamanza 418, hanyuma nta ntara n'imwe idafise umushingwamanza ayikoreramo kandi ayibamwo. Umuntu aza mu bindi bisagara ari uko kumbura atashimanye n'uwo mushingwamanza ari ngaho hafi yiwe. Hanyuma ikindi naco b'abanyamategeko aho kuba mw'ibarabara barize umwuga bakawufashisha abo benegihugu n'abanyagihugu bari hafi yabo. Maître Muhozenge amenyesha ko akamo umukuru w'igihugu yateye abo mu butungane n'abashingwamanza karabaraba. Umukuru w'igihugu mu gihe ateye akamo abacamanza n'abashikirizamanza n'abashingwamanza, natwe tumva ko ako kamo karaturaba kuko natwe turimo mu bagira ico bakora mu butungane, karanaturaba kuko bishoboke kandi nk'uko babivuga mu Kirundi nta mwonga ubura isato ibidahizwe. Bishoboke ko no mu bashingwamanza hoba harimo abafasha muri iryo tangwa canke irya ry'ibiturire canke muri uko gushikiriza amategeko atameze neza canke ahinyitse, mu gihe umuntu adafise ubumenyi abishikiriza abacamanza. Rero twarumvise natwe ko ako kamo katuraba, ni naco gituma twashimye gukorera hamwe muri byose, na cane cane kuraba ingene abashingwamanza bakora n'indero zabo, ingene bifata, ingene bakora akazi umwuga wabo ko bisunga akarangamutima kugira bigire ingaruka nziza ku butungane bw'u Burundi. Ivyo bikaba bitunganijwe inyuma y'akaruhuko k'abacamanza n'abashingwamanza bahoramo, kuko umwaka w'ubutungane utangura ku igenekerezo rya 1 Nyakanga ukarangira igenekerezo rya 31 Mukakaro.